Mwiriwe neza gwaruka intwari z'umwana wa Dawidi. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya no kubona yuko ngaha hari ugwaruka rw'intwari za Yesu Kristo umwana wa Dawidi, ndetse kandi hariho n'abana n'abakuze n'abasaza, intwari zikora mu gikorwa ca Kristo. Muri kano kanya ngomba gusoma mu Bikorinto ba mbere igice ca 3 umurongo wa 12 kabandanya. Reka duhere imbere yaho gato kuva ku murongo wa 5 kabandanya kugira ngo dutahure neza. Haravuga ngo mu Bikorinto ba mbere, none Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Mbega se abakozi batumye mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Ni ukuzitera ntaca amaze canke uzivomera atari Imana ikuza. Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe, kuko Imana ariyo dukorana. Namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Nk'uko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ubundi yubakako, ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako. Kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashizweho, niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa musi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Ntihakagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyiyumvira ko ari umunyabwenge ku vy'iki gihe, abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge. Kuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo utegesha abanyabwenge ubugunge bwabo, kandi ngo uhoraho arazi ivyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi. Nuko ntihakagire umuntu yirata abantu, kuko byose ari vyanyu, ari Polo canke Apolo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, byose ni vyanyu. Namwe muri aba Kristo, Kristo ni uw'Imana. Gukora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga dufise ivyiyumviro birashe, ivyiyumviro vyiza. Ivyo nivyo Pawulo atwigisha hano muri kino gisomwa. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ni ingirakamaro cane kumenya ko turiko turakora mu gikorwa c'Imana, mu nyubako y'inzu y'Imana, ariko shengero ry'umwami Yesu Kristo. Nk'uko mu gihe ca Mose bakoze mu nyubako bubaka inzu y'Imana, ihema Imana yari yeretse Mose ko yokubaka.
kandi bategerezwa gukora bisunze igishushanyo Imana yari yeretse umuvugishwa n'Imana Mose, kandi iyo nzu y'Imana yarubatswe nuko iremerwa n'Imana kuko yari yubatswe nk'uko ishingiye ku gishushanyo Imana yari yeretse Mose, nuko bakora neza, bayubaka neza. Hanyuma igihe Salomo yubaka ingoro y'Imana bakoze mu buryo bwiza, kandi bivuga ko hatumvikana ijwi ry'inyundo ngaho. Byose babikoze neza, nuko byose babyubaka neza. Hanyuma icanditswe kiratwigisha ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ari ingoro y'Imana. Ubu ntikiri ya ngoro canke ihema ryubatswe na Mose, ndetse kandi ntihakiri na ya ngoro yubakwa na Salomo. Izo ngoro ntazigihari, ariko Yesu Kristo ariko yubaka ingoro, inzu y'Imana yacu, kandi iyo ni inzu y'Imana iyo twebwe turiko turubaka, turiko turakoramo. Pawulo mu gice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 mu gwete yandikiye Abaheburayo yaravuze ngo, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abice abona co gushingira intahe ibizovugwa hanyuma, ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubusizi bw'amanga no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushitsa kw'iherezo. Aha Kristo aratwereka biciye muri Matagatifu Pawulo iyi nzu ari twebwe nk'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Vyongeye no mu gwete yandikiye Abanyefeso, Mutagatifu Pawulo intumwa aratubwira mu gice ca 2 umurongo wa 19 kugeza ku 22, aratubwira ngo, nuko rero ntimukire abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumye mfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura, ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Rero mwumve iyi nyubako, uku kubaka kw'iyi nzu ariyo nyubako natwe turimwo nk'ababuye mazima, twashizwe mu kubaka ino nzu ariryo shengero rya Yesu Kristo, arivyo yashushanijwe n'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo, kuko izo ngoro zishushanya ingoro y'Imana iri mw'ijuru, kandi ishengero rya Yesu Kristo ni igishushanyo c'ingoro y'Imana iri mw'ijuru, ni igishushanyo co ngaha kw'isi ishushanya iyo ngoro iri mw'ijuru. Nico gituma nk'uko ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo zashushanya ingoro iri mw'ijuru, ishengero rya Yesu Kristo rero naryo rishushanya ingoro iri mw'ijuru. Iyo niyo ngoro y'Imana ngaha kw'isi ishushanya ingoro iri mw'ijuru. Ico gituma iyo ngoro yubakwa hisunzwe igishushanyo c'ingoro iri mw'ijuru, kandi ico gituma irimwo vya bintu nyene vyari biri mu ngoro ya Salomo hamwe no mw'ihema ryubatswe na Mose. Nk'akarorero turafise igitereko kw'amatara, arico kiriko amatara ndwi, kandi ashushanya ibihendwe canke intambako ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'intambi zakije, aribo bamarayika ndwi ntumwa bakijwe n'umuriro wa mpwemu w'Imana, kandi ivyo biri ahera h'ingoro y'umumpwemu ya Kristo. Ico gituma abamarayika ndwi ntumwa n'ivyo bihendwe vy'ishengero vyabereye mu ntamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, kandi izo ntamboko ndwi zihuye n'ahera, zirahera h'ingoro y'umumpwemu ya Kristo. Rero mwumve ngene Imana yagaragaje muri iyo ngoro, Yesu Kristo yagaragaje muri iyo ngoro ahera h'iyo ngoro, yahagaragaje ibintu vy'ahera h'ingoro iri mw'ijuru, hamwe no mw'ihema ryari ryubatswe na Mose ndetse no mw'ihema ryari ryubatswe n'umwami Salomo. Kandi muri iki gihe ca nyuma naho Yesu Kristo aragaragaza mu biremwa abantu ibiri ahera ha cane h'ingoro iri mw'ijuru. Ico gituma mu gihe ca nyuma, igihe
hazoba haramukiwe intambuko yahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru. Iyo ntambuko igeze ubwo ishitswa mu ishengero rya Yesu Kristo, ibintu byose birahera ha cane hariya mu ngoro y'Imana. Nibyo Yesu Kristo agaragaza mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibiriko bizifuruka. Nico gituma afata agakura mu kuboko kw'iburyo kwicaye ku ntebe igitabo cy'Imatanije ndwi, hanyuma akakizana ku isi akagihereza umuntu. Uwo ni marayika ntumwa wa Yesu Kristo, yarahagarariwe na mutagatifu intumwa Yohana kugira bigende gute, kugira ngo ico gitabo gishigwe hehe, ahera ha cane h'ingoro y'impwemu ya Kristo, aja apfuye ahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru, kugira ngo agishire ahera ha cane h'ingoro y'impwemu ya Yesu Kristo iri ngaha ku isi. Kandi ibintu byose birahera ha cane hariya, biragaragazwa bigahinduka ukuri ngaha mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibiriko bizifuruka. Nico gituma mutego gutwe mwumvirize abakerubi babiri bari ku isanduku ry'isezerano no ku mutimero wo guhongerako, ahari ubwiza bw'Imana hagati y'abo bakerubi babiri ku mutimero wo guhongerako. Turabona ko bigaragazwa ngaha mu gihe cy'ibiriko bizifuruka arico gihe c'intebe y'ubwami, kandi n'igihe c'ahera ha cane, kandi ni igihe aho ubwiza bw'Imana mu mwuzuro wose buzogaragara. Buzohera hacubakwa ico kibanza, hanyuma buzigaragaza mu mwuzuro wose ahera ha cane hiyo ngoro y'impwemu, no kuvuga ngo mu ishengero rya Yesu Kristo. Nico gituma kandi umwami Salomo yashize kandi imyelayo ibiri canke abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo banini, abasiga zahabu, arivyo bishushanya ubukozi bw'imyelayo ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi zahabu ishushanya ubumana, no kuvuga ngo ukugaragara kw'Imana muri ubwo bukozi bubiri bw'imyelayo ibiri. Ivyo byose byari biri hehe, ahera ha cane. Nico gituma mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga nta numwe mu myelayo ibiri yari gushobora kugaragarira ku isi, kuko ubukozi bw'imyelayo ibiri ari ubwo bukozi bwa Mose ku nshuro ya kabiri hamwe n'ubukozi bwa Eliya ku nshuro ya gatanu ntibwashobora kugaragara mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ari byo bihuye n'ahera, kuko ubwo bukozi n'ubwahera ha cane h'ingoro y'umujyi bw'impwemu y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona kandi ko n'ubukozi bwa Yesu mu nshuro ya kabiri nabwo nyene ko buzogaragara ahera ha cane h'ingoro y'umujyi bw'impwemu ya Kristo, nko kugaragara kw'Imana ko ku munsi wa nyuma mu ishengero ryayo, aho azoba ariko arakora kandi yubaka ico kibanza c'ahera ha cane, kugira ngo ku munsi wa nyuma yigaragarize ngaho ku isanduku y'isezerano mu mwuzuro wose, hanyuma ahindure abana b'Imana bose, bityo twese tugira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ico gikorwa Kristo ariko arakora mu kubaka ingoro yiwe y'umujyi bw'impwemu. Natwe rero turi abakorana na Yesu Kristo mu gikorwa ciwe, kandi nico gituma turiko turakora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga, aho tujana ubutumwa mu bibanza byose, nuko tukegeranya amabuye mazima aribo bahungu n'abakobwa b'Imana, tukabazana mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo mu muri wanga wa Kristo, bagashirwa ngaho nk'abagize iyo ngoro y'umujyi bw'impwemu mu gice c'ahera ha cane h'ingoro y'umujyi bw'impwemu. No kuvuga yuko amabuye mazima agize ingoro y'umujyi bw'impwemu ya Kristo yo muri iki gihe ca nyuma n'ayahera ha cane, nk'uko amabuye mazima y'igihe ca mbere yarahuye n'igihe ca Pawulo kandi yarari muri Aziya ntoya. Mwumve ingene mu bibanza bitandukanye Imana yahagize ayo mabuye mazima, ayo yari gufata kugira ngo yubakishe ingoro yayo. Rero amabuye mazima, mutagatifu Petero avuga ku mabuye mazima nk'uko avuga ko na Yesu Kristo ari buye rikomeze imfuruka, aravuga yuko rero natwe turi amabuye mazima kugira ngo hubakwe ino ngoro y'Imana, kugira ngo dushigwe ngaho mu nzu y'Imana. Murabe muri Petero wa mbere gice ca kabiri murongo
umurongo wa kane kabandanya haravuga ngo nuko mumwegere, ni ukuvuga Kristo ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Namwe mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Murabe kuko Kristo ari buye rifise ubugingo, iryo abubatsi bagaye, ni ukuvuga ngo abaherezi, abakozi b'Imana ba kiriya gihe, inama nkuru y'ikombe hamwe n'umuherezi mukuru. Kristo rero kuba ari buye rizima, ibuye abubatsi bagaye, abana biwe nabo rero, aha mutagatifu Petero avuze ko ari amabuye mazima, avuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibanga ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimwo aya majambo ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumye imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Nuko mwebwe abizera, ni mwebwe mwagerewe ico giciro. Ariko kuba nka kwizera, ngo ibuye abubatsi bagaye niyo ryahindutse irigumya imfuruka, n'ibuye ritsitaza, ni urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriwe kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Rero mutego gutwi, murumva ko rino hanga ariryo shengero rya Yesu Kristo, abarose imbabazi ari abagize shengero ryiwe. Murumva ko ari amabuye mazima, kandi bashigwa mu nzu y'Imana, mu ngoro ya Yesu Kristo, mu ishengero ryiwe, mu nyubako y'iyo ngoro. Natwe dukora mu gihugu c'ivugabutumwa mpuzamahanga, tuba turiko dukora muri iyo nyubako, twubaka iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi ibikorwa mukorera umwami si ivy'impfagusa, muzoronka ingero ihuye n'ivyo mwakoze, muyihabwe n'Imana. Ihendaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ivyahishurwa igice ca 22 umurongo wa 12, ndetse n'Amata igice ca 16 umurongo wa 47 haravuga ko umwana w'umuntu azoza ari mu bwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, agaheza akagerera umwe wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Rero Yesu Kristo aratubwira ati ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ikindi kintu, mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira. Yohana igice ca 6 umurongo wa 27. Reka tusome ico avuga ngaho kugira ngo tubitahure neza. Aravuga mirongo 33 na 37, aravuga ngo Yesu arabishura ati nukuri nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashizeko ikimenyetso. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana? Yesu nawe arabishura ati igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Rero mwumve ingene ari ivy'agaciro kadasanzwe gukora, tudakorera imfungurwa ariko dukorera ibizogumaho kugeza mu bugingo budashira. Ni ingirakamaro cyane gukora mu gihugu c'ivugabutumwa mpuzamahanga, tuzi ko turiko turakora mu nyubako y'ingoro yo mu gihugu ya Kristo, ishengero rya Yesu Kristo, kandi turiko turakora
mu ntambuko y'umunani intambuko ihoraho igihe cy'ibiriko by'imfuruka turiko turakora mu gihe ca mbere canke ca kabiri canke ca gatatu canke ca kane canke ca gatanu canke ca gatanu canke c'indwi ariko turiko dukora mu gihe c'ibiriko by'imfuruka kandi turi kumwe na Yesu Kristo igihe baja kumurondera igihe yari afise imyaka 12 y'amavuka ari we yari ari mu ngoro avugana n'abaherezi hamwe n'abanditsi ngaho bamubaza akabishura nawe nyene akababaza Mariya aramubwira ati mbega wadukoreye iki ati twari ko turakurondera jewe na so kubera iki wadukoreye ivyo kuko yari yasigaye hariya mu ngoro i Yerusalemu Yesu arababwira ati mbega ntimwari muzi yuko mu bikorwa bya data ariho bimbereye kuba natwe mbega nihe bitubereye kuba turiko turakorera ni mu bikorwa bya data ho mw'ijuru mu bikorwa bya Yesu Kristo mu gihe c'ibiriko vy'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami mu kubaka iyo ngoro yo mu bw'impwemu nico gituma dukora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga kandi tugakora ibikorwa byose bihuye ibikorwa byose bikenewe kugira ngo ubutumwa bushike ku bantu banditswe mu gitabo cy'ubugabo cy'umwagazi w'intama uhereye kuva ku kuremwa kw'isi bahamagagwe begeranwe nk'amabuye mazima bashigwe mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo mu ngoro y'Imana kuko vuba iyo ngoro izokwegurirwa Imana kugira ngo Imana iyibemwe muri mwe mu yera mu mwuzuro wose aho tuzohindurwa twebwe bakibazima n'abapfuye mu mibiri yabo ifatika bazozuka bari mu mibiri ihoraho nuko bongere babane natwe hehe mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo bazobana natwe mu gihe cy'ibiriko by'imfuruka muri iki gihe ca nyuma nuko rero dushobora kubona ingene ari ingirakamaro cyane kuba turiko dukora mu gikorwa ca Kristo mu nzu ya Kristo muri iyo nzu we ariko arubaka ariyo ngoro nshasha kugira ngo Imana izoyibemwo mu mwuzuro wose ni ukugaragara kuguka kwa gatatu aho ibintu bikomakomeye bizoba kandi isi yose izobibona bizokorerwa hehe mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo igihe abatojwe n'Imana bose bazoba buzuye mu muri w'ibanga wa Kristo igihe ishengero rya Yesu Kristo rizoba rikwiye abapfuye bizera Kristo bakazuka natwe abakiriza tugahindurwa rero mutego gutwi mwumvirize ingene ari by'agaciro gukora ariko mu nzu y'Imana mu gihe umuntu yemerewe kubamwo kuko iyo uhoraho atari we yubaka inzu yiwe abakora bose abubatsi bose bakora ivy'ubusa kandi we ari hehe mu nzu yiwe mu ntambuko ihuye n'igihe umuntu abayemwo iyo umuntu avuze ati oya jewe ati bijene ivyo mbona ari vyiza mu ishengero rya Yesu Kristo bikozwe muri ubu buryo ni vyiza yoba ariko yubaka ariko ntiyoba ariko yubaka yisunze igishushanyo catanzwe n'Imana coba ari igikorwa ciwe bwite ariko Imana niyo bariko irakorera muri uwo muntu kubw'ivyo rero si Yesu Kristo si we yoba ariko arakora yubaka inzu yiwe we yubaka inzu yiwe biciye mu bikoresho vyiwe abakora bisunze igishushanyo Imana yerekanye kugira ngo hubakwe iyo nzu rero dushobora kubona ko turiko turakora mu kubaka inzu y'Imana ari nayo Imana Yesu Kristo bwiwe ariko yubaka natwe turabakorana nawe natwe turi abakozi bakora muri uko kubakwa kw'iyo nzu kubw'ivyo rero araturongora mu bikorwa byose kandi akadukoresha mu bikorwa byose kandi azotugerera ibikwiranye n'igikorwa twakoze mu rugo rwiwe mu nzu yiwe wewe umutego gutwi mwumvirize mu gikorwa ciwe yacerekanye kandi mu buryo bw'uruzabibu aho yatumye abantu gukora bamwe barungika ku isaha imwe abandi ku yindi saha bityo kugeza ubwo hagira hakwira isaha ya 11 yagiye kandi kurondera abandi bakozi aribo baje nabo nyene barakora igihe Imana rero yabaha ingero bose yatanguye kugerera kuri bande yatanguye kugerera abanyuma kandi reka turabe ivyo biri aho muri Matayo igice ca 20 Matayo igice ca 20 Cuando llegó la hora
kandi nko ku isaha igice cya 20 murongo gatandatu kabandanya haravuga ngo kandi nko ku isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye, arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora? Baramwishyura bati nuko atawaturaritse. Arababwira ati namwe nimungire mu ruzabibu muraza kuronka ibibabereye. Bugorovye nyene uruzabibu abwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubagerere ingero zabo, utangurire mu bo hanyuma gushitsa ku ba mbere. Abaje ku isaha 11 bahabwa idenariyo imwe imwe. Abatanguye kare baje bagira ngo bagererwe ibirenze, ariko bahabwa idenariyo imwe imwe nabo. Bayahawe bidodomberanye n'uruzabibu, batabaherutse kuza bagakora isaha imwe gusa, none kubanganije natwe twacumukuye umurango wose no mu ndugumba. Nawe yishura umwe muri bati mugenzi wanje, sinkugiriye nabi, ntitwemeranije idenari imwe? Fati yawe ugende. Uyu wo hanyuma nagombye kumugerera nkawe, hari kimbuza kugira uko ngomba mu byanje? Canke ugize jisho ribi kuko jewe ndi mwiza? Uko niko ab'inyuma bazoba ab'imbere, kandi ab'imbere bazoba ab'inyuma. Ab'imbere bazoba ab'inyuma, kuko abahamagawe ari benshi ariko abatoranijwe ni bake. Mwumve ingene abanyuma bafise umugisha ukomeye cyane, kandi abanyuma ni ababa mu gihe cya nyuma. Haribo bakora mu nzu y'Imana mu gikorwa cyo ku munsi wa nyuma, igihugu wacu ku isaha ya nyuma, kandi bazoronka ingeri imwe niyo barose, niyo bazoronka abakoze kuva ku isaha ya mbere no kubandanya ku yandi masaha akurikira. Rero murumva ko hari imigisha ikomeye cyane kuri twebwe twese muri iki gihe cya nyuma. Hariho imigisha ikomeye cyane ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana bakora mu gikorwa c'Imana, kandi twebwe twahawe igice ciza cyane mu gikorwa c'Imana, arico gice gisozera. Kandi umukozi akora ariko ararangiza, ariko arasozera, ni umukozi aba afise agaciro kadasanzwe. Igikorwa ciwe kiba ari igikorwa cyo gusozera, kandi ico gikorwa ni ic'agaciro kadasanzwe. Kandi mutego gutwi muri iki gihe cya nyuma mu gikorwa ca Kristo, igikorwa ni igikorwa c'igihe kiri kuzifuruka, igikorwa c'ahera ha cane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo, kandi ahera ha cane nico gice ngirakamaro cane c'ingoro y'Imana. Uko niko kandi biri no mw'ishengero rya Yesu Kristo, igihe cyo kuzifuruka araco gihe c'ahera ha cane, nico gice c'ishengero ngirakamaro cane, aho Yesu Kristo azoba mu mwuzuro wiwe wose kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma we ahategura neza ico gice c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi muri ico gice niho akorera kuri uno munsi wa nyuma, kandi we niwe yubaka inzu yiwe, natwe turi abakorana nawe. Nuko rero mwumve aho turiko turakorera hariho mu gikorwa ca Kristo mw'ishengero ryiwe, mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kubw'ivyo rero dukoreye mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga, dukorana urukundo rw'Imana. Turiko turakora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga kugira ngo amabuye ategerezwa gushigwa ahera ha cane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo azanwe ashigwe muri ico kibanza c'ahera ha cane mu gice ngirakamaro cane c'ingoro yo mu gihugu ya Kristo. Nkuko habaye amabuye mazima muri Aziya ntoya muri ico gice c'iyo ngoro, uko niko kandi biri no mu bihugu bitandukanye, mu ntambuko zitandukanye z'ishengero ahera h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo. Ubu naho hari amabuye mazima ahera ha cane muri Amerika Latine na Karayibe, amabuye mazima
kugira ngo ingoro ya Yesu Kristo yubakwe ahera ha cyane muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo vuba iyo nyubako irangire, iyo ngoro yegurirwe umukunzi wacu mwami Yesu Kristo Imana yacu, kugira ngo Imana yibe mu mwuzuro wose muri mpwemu yera, ibe mu ngoro yayo mu gihugu mpwemu. Kandi ubu ingoro ya Mose ntabwo igikenewe, n'ingoro ya Salomo ndetse zaraheze zaragiye, ariko kandi ntizigikenewe, kuko umwana wa Dawidi Yesu Kristo yamye yubaka ingoro nshasha kandi ari hafi kuyirangiza. Habura gusa utuntu tumwe tumwe, harabura utubuye tumwe tumwe two gushira ahera ha cyane, ndetse n'utuntu tumwe tumwe twaho ahera ha cyane, kugira ngo avuga ati igikorwa wampaye ngo nkore naragikoze kandi narakirangije, ndakikweguriye. Yesu Kristo yegurira icyo gikorwa Imana izocakira, kugira ngo Imana ibe mu mwuzuro wose mu ishengero ryayo kuri uno munsi wa nyuma, hamwe n'ibihe bidashira. Kandi izozura abapfuye bizera Kristo, natwe bakiri bazima izoduhindura, bityo Imana izoba yeguriwe iyo ngoro y'ubuhemu mu nganje y'imyaka igihumbi hamwe n'ibihe bidashira. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe gwaruka intwari z'umwana wa Dawidi, ndabashingira intahe y'igikorwa dukora muri iki gihe cya nyuma mu gikorwa cya Yesu Kristo, aho turiko turakora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga dufise ivyiyumviro birashe. Turazi igikorwa turiko turakora mu carico, turatahura neza, turazi uno mugambi w'Imana wose. Kubw'ivyo rero ivyiyumviro vyacu ni ivyiyumviro birashe. Turazi yuko Kristo ari ngaho muri ico gikorwa, niwe mushefu, niwe mutware, niwe murongozi, natwe turabakorana nawe. Natwe dukora dufise ivyiyumviro birashe nk'uko nawe nyene akora akoresheje ivyiyumviro birashe, kugira ngo asozere iyo nyubako ariko ayirangize neza ku buryo izonezera Data wo mw'ijuru, nuko akayibamwa mwuzuro wose muri mpwemu yera, muri iyo ngoro yo mu mpwemu ari ryo shengero ryiwe. Kuri jewe waramugisha udasanzwe kubana namwe, ndabashingira intahe y'uburyo turiko turakora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga mu nzu y'Imana kuri uno munsi wa nyuma. Turiko turakora dufise ivyiyumviro vyiza, tuzi neza ibyo turiko turakora ibyo ari byo. Nuko Imana ibahezagira, Imana ibarinde gwaruka, kandi bakoresha cyane mu gikorwa cayo, ndetse n'abakoze bari ngaha hamwe n'abana nabo nyene, ndetse n'abatama nabo nyene. Imana ibahezagire, barinde. Ndongera nsigaye hamwe natwe umusore Jose Benjamin Perez kugira abandanye kuri uno muhingamo. Twebwe turi ngaha ku isi turiko turagenda, ariko tugenda tujanye na Kristo mu gikorwa cyo ku munsi wa nyuma, dukora muri ico gikorwa cyo twubaka ingoro y'ubuhemu ya Kristo. Turiko turakora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga, kandi turiko tujana nawe mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga mu kubaka ingoro yiwe yo mu gihugu. Kubw'ivyo rero ngendana na Kristo, ariko nkora mu gikorwa ciwe, kuko ibikorwa bya Data wacu niho bitubereye kuba, mw'ivyo bikorwa niho bitubereye kuba, kandi turiko turajana nawe dukora mu gikorwa ciwe, dukora mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga hamwe no gikorwa cose cyo kubaka ingoro yiwe y'ubuhemu ari ryo shengero ryiwe, kubaka ishengero ryiwe aho Imana izoba umwuzuro wose kuri uno munsi wa nyuma. Ese Imana ibahezagire, ikabarinda hamwe natwe tubandananye na Benji.